itariki zibiri z'ukwezi kw'indwi ku kibuga mpuzamakungu citiriwe nyiricubahiro Ndadaye Melchior ci Bujumbura harafatiwe umuntu afise urupapuro rw'inzira mu gihugu ca Tanzania, urupapuro rw'inzira A B 92-42-96. Uwo rero akaba yafashwe afise mu nda yiwe, uwo mugabo rero akaba yafashwe afise mu nda yiwe ibiyayuramutwe bita kokayine. Wewe avuga ko mu nda yiwe hariyo ikiro c'ivyo biyayuramutwe, mugabo ivyo amaze gushira habona hanze ko no bariko agenda arasohora udutu muraza kumubona n'utwo dutamaze gusohora, amaze gusohora dushika kuri 41 nico kiyayuramutwe. Ikiro kimwe kigurwa ibihumbi 50 vy'amadolari y'abanyamerika. Nukuvuga ko hamwe ivyo avuga vyo bari vyo coba ko kari kiro kimwe gusa yoba yaratwaye ibintu bifise agaciro k'amadolari ibihumbi 50 vy'amafaranga y'abanyamerika. Uwo rero ashitse ngaho ku kibuga c'indege, abajije umutekano bakoresheje ubuhinga bwabo barabonye yuko ari umuntu ashobora kuba ari inkozi y'iki, bashobora kuba afise ibintu muri we, hanyuma baramufata kandi basanze koko ari vyo yari abifise. Uyo rero yari amaze imisi 5 ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yavuye mu gihugu ca Afrika y'Epfo araza ngaha mu Burundi, ashikira mu hotel. Yavuye hari ataca afise mu nda, hanyuma ashitse ino ngaha mu hotel avuga yuko hariho umugore ariwe yabimushiriyemo. Urumva arakura impuzu agahena, hanyuma bakabicisha hari inyuma bakarokagiza bikinjirayo. Avuga rero yuko uwo mugore yabimushiriyemo ntiyashoboye gufatwa, ariko araronderwa n'abajije umutekano. Akaba rero iyo bikunda, iyo abajije umutekano bo ku kibuga c'indege abapolisi batahabera amaso ngo bamufate, yariko yerekeza muri Afrika yo hepfo. Bo bakavuga yuko ngo ari umukozi, iyo yari yajava, urumva ariko yerekeza iyo yajava, bo bavuga ko ari umukozi washikanye bari guca bamuhereza 1000 c'amadolari. Hari amatohoza ariko arabandanya kugira ngo abo bakorana bose, duhereye kuri uwo mugore avuga yuko yamugiriye ivyo yabimwinjijemo, abo bakorana bose n'abari kumwakira ko ari guca muri Addis Abeba muri Ethiopia, kugira ngo abo bantu bose bakorana muri uwo mugwi. Murazi ko ivyo bintu badashobora kubikora ari umwe, bari umugwi bose barondegwe, hanyuma bafatwa bashikirizwe ku butungane. Kandi turazi ko bazofatwa dukoranye n'ibindi bihugu, ko hari ukuntu dusanzwe dukora, igipolisi c'u Burundi gikorana n'ibindi bihugu kurondera inkozi z'ikibi nk'izo. Bwa mbere ho dufatiye kuri ibi vy'uyu muntu, bagomba tumenyesha abarundi ko ibiyayuramutwe ngaha mu Burundi bikiriho. Sinirya mbere mbe tubereka abantu ababifise, ababifatanywe. Ariko kandi twagomba kumenyesha abarundi yuko abajeje umutekano bari maso, kuko kugira ngo ushobore kumenya umuntu ko afise ivyo bintu mu nda, urumva ko bisaba ubuhinga. Bari maso rero aho hose abo bantu babicana, haba ku kibuga c'indege canke ahandi, uburyo bwose bashobora gukoresha, abajeje umutekano bari maso kugira ngo bashobore kubafata, hanyuma babashikize ubutungane, maze ibiyayuramutwe bibe umuziro mu gihugu cacu c'u Burundi.